umuntu w'umunyenkomezi iyo abanye ukwihangana, ukwiyubara bo n'ukwirinda mu bigeragezo byiwe arashikama koko, ariko adashize ko ngo asenge Imana, atabaze Imana mu gusenga bivanye n'uburemere bw'intambara, agasabwa no kwisonzesha. Iyo atabikoze za nkomezi ziramushirana, ukwihangana kugahera, kwiyubara kukabura, gutyo no kwirinda kukananirana, wa muntu akisanga yacumuye, yaneshejwe. Imana idufashe cyane. Sinza no majambo mvuze ko yumvise neza. Iyo uri umunyenkomezi koko urahagaze kandi urashikanye mu gakiza no mu kwizera, mugabo ushitse mu ntambara, egome warumvise kandi urazi neza ko bisaba yuko wihangana, kandi urazi neza ko usabwa kwiyubara no kwirinda. Za nkomezi zawe ukazikoresha mu kwihangana kugira ngo ushitse ubugombe bw'Imana, izindi nazo ukazikoresha mu kwiyubara kugira ngo ntute ukwizera, izindi nazo ukazikoresha mu kwirinda ngo ntukore icyaha, ukigumira muri ibyo nyene gusa, ariko ntusenge Imana ngo uyitabaze kugira ngo ukiri kurihangana, ukiri kuriyubara, ukiri ko uririnda, ngo Imana rero uyitabaze ize igutabare, cya kigeragezo kihave, ya ntambara ineshwe, uronke intsinzi. Ukigumira muri bya bindi gusa ukanka gusenga, za nkomezi zawe wari usanganywe ikigeragezo kitaraza kugutera zizotera zipunguka. Mu kwihangana hari inkomezi zikoreshwa, kandi zikoreshejwe ntizinjira, zirasohoka. Mu kwiyubara hari inkomezi usohora, mu kwirinda hari inkomezi usohora. Iyo udasenze Imana ngo urushizeho kuzuza inkomezi, hama ngo ubutabazi nabwo buze buvuye ku Mana unesherezwe mu ntambara zawe, usanga kwihangana kuri ko kukunanira kuko inkomezi zagushiranye. Iyo kwihangana kukunaniye, usanga no kwiyubara binaniranye. Iyo kwiyubara binaniranye, kwirinda birahera, kwirinda biheze, bisanga mu cyaha. Niyo mpamvu benshi basanuka baguye mu cyaha, bagatanga ati mbega byagenze gute? Byagenze uko nyene. Imana idufashe cyane. None rero burya turakwiye kwama tuzirikana ko Satani aturusha inkomezi. Nta na rimwe umuntu yo kwigera abasha kunesha Satani shiti iyo Imana ubwayo ariyo imugwaniye. Ibyaremwe byose byaremwe n'Imana, ariko Imana yabihaye ubushobozi n'ububasha ugutandukanye. Navuga ngo hari ibitagira ubugingo, aha twavuga ngo imisozi, amazi, ibiti n'ibindi. Ibi birushwa inkomezi n'ibifise ubugingo byose. Ariko kandi mu bifise ubugingo byose naho ibikoko birushwa inkomezi n'abantu. Abantu nabo barushwa inkomezi n'abamarayika. Abamarayika nabo bakarushwa inkomezi n'Imana. Imana yoraswa atari kiremwa ahubwo n'umuremyi. Imana ihabwa icyubahiro. Rero abantu basumbwa inkomezi n'abamarayika, kandi Satani n'abadayimoni biwe n'abamarayika. Iki mucumve neza. Satani n'abadayimoni biwe n'abamarayika. Naho batsinzwe mu ntambara yo mwijuru bagakorogwa, bagumanye iyi identite. Bakorose bava mwijuru, kandi icyubahiro cyabo nk'abakorose bavuye mwijuru, n'ububasha bwabo nk'abakorose bava mwijuru. Ibi naho iyo bari Satani n'abadayimoni babohewe mu minyoro no mu mwijima w'umuzitanya, ariko barabigumanye, barakiriwe urubanza mugabo ntirurashikirizwa. Satani n'abadayimoni biwe ari bo marayika nyene bahoranye mwijuru, bagafandikanya muri ya ntambara bagwanya Imana, mugabo bakaneshwa. Aba bafise ubushobozi n'ububasha kudusumbya twebwe abantu. Rero bigenda gute? Abantu basumbwa inkomezi n'abamarayika, abamarayika nabo bagasumbwa inkomezi n'Imana. Tukivuge neza, abakristo n'abantu, abadayimoni batugwanya n'abamarayika, mugabo bagiye mu mugabane w'abagwanya Imana, abaroberi ndakivuga uko. Mugabo kandi badusumbya inkomezi. Hagati y'abantu na Satani n'abadayimoni biwe batugwanya hariho itandukaniro rinini cyane rwose ry'inkomezi, baradusumbya. Mugabo iyo umuntu ashikamye mu gakiza,
aba ari mu ruhande rw'Imana, Imana nayo ikaba mu ruhande rwiwe. Gutyo inkomezi z'Imana ziraza zigasahiriza inkomezi za wa mukristo mu ntambara ziwe akanesha. Mugabo inkomezi z'Imana ziza iyo dutabaje. Rya jambo ngo nimuntabaze nzobatabara, rya rindi naryo ngo nimunsabe nzobaha, na rya rindi ngo nimurondere muzoronka. None mbega udatabaje wotabagwa, udasabye wohabwa. Nicyo gituma natanguye mvuga ngo kwihangana ni byiza, no kwiyubara no kwirinda. Uko ibi bintu uko ari bitatu ni byiza kubyubakira ko mu ntambara zacu za misi yose. Mugabo ntubikore byonyine udasenze. Kandi no gusenga, ntugasenge gusa ariko utiyubaye ngo wirinde kandi wihangane. Tangura kimwe ukomeze n'ikindi, kuri ikindi n'ikindi nacyo ntucibagire. Ihangane, iyubare, irinde, ariko kandi shira kusenge. Senga ni byiza, ariko kandi shira ko wihangane, wiyubare kandi wirinde. Byose ubikore hama urindire ubutabazi bw'Imana, gutyo uzonesha. Ariko kandi gusenga kwiza no gusenga no kwisonzesha. Iki nicyo kigwa tuje kurangirizako. Tembi ravuga ngo gusenga no kwisonzesha nibwo buryo bwiza bwo kugwana intambara zacu. Yesu abigishwa ba Yohana n'abafarisayo ngo baraza baramubaza bati, burya mwigisha, ko twebwe abigishwa ba Yohana twe n'abafarisayo kandi ko twisonzesha, bimeze gute abigishwa bawe ntibisonzeshe? Yesu aravuga ngo bakiri kumwe n'umukwe kwisonzesha ntacyo bimaze. Mugabo ngo igihe kizogera umukwe abavemwo, guhera uwo munsi bazotangura kwisonzesha. Ndafise ikibazo ku mukristo atigera yisonzesha. Mbega Yesu muracyari kumwe no kwisi? Uracyari kumwe n'umukwe? Imana idufashe cyane. Yesu yavuze ngo umukwe hazogera igihe abakurwemo, guhera uwo munsi bazotangura kwisonzesha. Gusenga ni byiza, ariko kandi hari intambara zimwe tudashobora kugwanya no kunesha shiti mu gusenga no mu kwisonzesha. Kandi umenye neza mu bishinga naye by'amabitangwa ngo na daimoni zitugwanya, imbere yuko ziza kudutera zibanza gufata ibifungo. Cyawiyumvira rero, daimoni gutera zoga ngo zijya inyama z'abantu zikanywa n'amaraso y'abantu, kandi ngo birabikunda ngo zinone njyana bino byo kunywa inyama z'abantu n'amaraso y'abantu ni ibintu bya mbere daimoni zikunda cyane mu byo kurya n'ibyo kunywa. Rero cyawiyumvira, daimoni imaze indwi yose itajya akanyama k'umuntu, itanywa n'amaraso. Yisonzesheje kuko yahawe mission na Satani yo kukugerageza no kuguta hasi ngo ukore icyaha. Nawe uhereye ku wa mbere kugeza ku wa Mungu uryangira ngo 4 ku munsi. Amaspaghetti n'imiceri biri mu kukumena inda, amasoda nayo n'amaji ubinywa nk'amazi. No gusenga mbere ujya mudasenze ukabyuka utanasenze, ndeke kwisonzesha. Daimoni izogutera, uzokumbagara wisange mu byaha. Imana idufashe cyane. Ni byiza rero ko ubuzima bw'umukristo buba ari ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha. Ubane ibiringo byo gusenga ku munsi, ubane n'ibiringo byo kwisonzesha mu ndwi. Gutyo ubandanye, ntubikore nk'umugenzo, ahubwo ubikore kuko wafasha akanya ko guheba ibyawe ngo urondere umwanya wo gusenga Imana ku munsi, kandi wafasha akanya ko guheba ibyawe ngo urondere n'iminsi yo kwisonzesha mu ndwi. Hama usenge mukuri, usenge no muri mwemu, ugororotse, ubeho ubuzima bw'umukristo butandukanye n'icyaha. Iyo bishize ugacumura, nyaragaza usaba Imana imbabazi, wame ufise imigabo n'imigambi yo gutungana no kugororoka, hama ubeho ubuzima bwo gusenga. Mu Cyongereza niho baca umugani ngo a prayerless Christian is not a Christian. Umukristo adasenga si umukristo, kuko ryajambo rivuga ngo iyo umuntu adasenga yamana ibyaha byiwe, kandi ngo uwamana ibyaha ntakizwa. Imana itabarire cyane. None rero ndabaye kaze bakundwa b'umwami mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwe bwari rya mbere tubana, ikiganiro muri ko murumva ni ijambo ry'umunsi nyene, ni ikiganiro kivuga butumwa. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi Ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana.
Ego akenshi iyo bishitse ndavuga byinshi mu ntangamarara, nkasoma amajambo y'Imana nka reference kugira ngo wumve ko ibyo navuze atari byo nifoneye. None rero navuze byinshi, iminota myinshi ya mbere yabaye iyo gusigura, reka iyanyuma ibe yo gusoma ijambo ry'Imana. Naco bitwaye nahera gusoma ijambo ry'Imana nkasigura, canke nahera kugusigura nkasoma ijambo ry'Imana mu nyuma. Gikuru gusa nuko umuntu ashira umutima kubivuzwe kandi akemera icyo mu Imana mubwiye, kimunaniye gukora agasana inkomezi zo kugikora, kuko bene data ishengero rya Kristo riri mu ntambara nyinshi cyane, kandi ibihe tugezemwo rero n'amakuba atigeze abonwa n'urunganwe rwigeze kubaho imbere yacu. Turi mu ntambara zikomeye, kuko ibi byose ngo nukurambukwa, iherezo rya byose riri hagufi. Tube maso cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 6, turasoma umurongo umwe gusa 12. Dusome n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 9, dusome imirongo 2, 28 na 29. Dusenga Imana, tuza kuba turangije ibyigwa byose 12 twari tumazemo iminsi twigishanya ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu b'Imana mw'isi. Luka igice cya 6:12 haravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Turangiriza ngaho nyene. Tugende Mariko igice cya 9:28 kuri 29. Indanzi y'amajambere avuga ngo Yesu akiza umuhungu arwaye intandara. 28. Yinjiye mu nzu, abigishwa biwe bamubaza biherereye bati, tweho mbega ko vyatunaniye kumusenda? 29. Arabishura ati, bene irya ntikurwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Dusenga Imana. Mana ugira neza, Mana nyine ubushobozi n'ububasha, uyu nundi munsi uturonkeje akanya ko kugaburira ubwoko bwawe amajambo yawe, kandi uyu n'umunsi ugira 12 mu minsi 12 data uje rukundo yari yategekanijwe ngo tuyimaremo twigishanya. Data uje rukundo ku cigwa cyavuga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu bawe Mana kuri ino si. Ego ndagushimiye cyane ku minsi 11 yitangiye imbere n'ivyigwa byose byatanzwe. Ukwizera kwanje nuko mwemu wawe yararushizeho Mana kuvugutira bumviriza izo audio zose zitangiye imbere, kandi nkizera ngo nuno munsi Data uri bushingira intahe ijambo ryawe, kandi kino cigwa kiri buze mwami Imana gisozera byose kandi gisanganya byose. Ndasabye Mana ubushobozi n'ububasha bwawe bujane n'ino audio, kugira ngo mw'izina rya Kristo Yesu abantu bose bamenye icyo ugomba, abantu bose batahura icyo bashaka ko, kandi Imana ugende Mana mu busho bw'umugwanizi ubohore imbohe, abatarakizwa bakizwa, bakuvuye ko akugaruke ko, hamugene mu ruhongore rwawe, abari mu ntege nke buzuzwe inkomeza, abashikanye babwe kuramiriza isi yose n'ivyaremwe byose. Tube abawe Mana muremyi wacu, ariko Satana mara baratsinda ko gwe n'isoni. Ni mwizina rya Yesu Kristo mesabye nizera, amen. Ego nshuti ya Kristo, hama ukaba wumvise ino audio ari imwe 11 zose zaciye imbere ukaba utashoboye kuzumva, ucunyandikira kuri WhatsApp ku nimero nkunda gutangana na bino biganiro, unyandikira uti mukozi w'Imana jewe ndonse audio imwe ya nyuma, ndonsa izo zindi 11 zitangiye imbere kugira ngo ndabigufashemo. Hama Kristo Yesu akomera umugisha cyane. None rero ikigo cy'uno munsi ari nacyo turangiriza ko kitubwira yuko gusenga no kwisonzesha ari bwo buryo bwiza bwo kugwana mu ntambara zacu nk'abakristo. Umwe wese akwiye kumenya ko misi yose twama mu ntambara, kandi kugwana intambara kwacu ari gusenga, kandi gusenga kwacu kwiza ari kwisonzesha. Navuze byinshi mu ntangamarara, muri kano kanya ngomba ncheko bikeye gusa ariko nk'impanuro ntanga. Umuntu wese amenye ko ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha, nimba ari umukristo koko yifuza kurangiza urugendo rwiwe neza, aba ari bwo buzima abamwo, ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha. Ubane ibiringo byo gusenga Imana ku munsi, ubane n'ibiringo byo kwisonzesha mu ndwi canke mu kwezi. Mboneyeho n'akaryo ko kubamenyesha yuko dusanzwe dufise groupe kuri WhatsApp yitwa Hari Intsinzi mu Gusenga. Iyi groupe ya WhatsApp dufise yatanguye guhera mu myaka ya 2018.
tuyikoraniramwo turi abantu dutandukanye, tuva mu mihingo y'isi itandukanye, mugabo kandi tuva mu matorero atandukanye, ndavuga amashengero atandukanye, mugabo duhurira ku kwizera kumwe. Murazi neza ko nta mashengero atandukanye, kwizera gukwiye kuba kumwe, yuko Yesu Kristo ari umwami n'umucunguzi wacu, ariyo nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko hari Imana imwe umuremyi n'umucunguzi umwe Yesu Kristo, na mpwemu w'Imana atuyobora abaja mw'ijuru. Nuko rero iyo groupe turayikoraniramwo, dufise ibiringo 4 byo gusenga ku munsi: saa 12 z'igitondo tuvyutse, saa 6 z'umurango, saa 12 z'umugoroba ijoro ritanguye, na saa 6 z'ijoro. Ibi ni ibiringo 4 byo gusenga. Duhimiriza abamambre b'iyo groupe gusenga muri ibyo biringo. Si amategeko cyangwa imigenzo, ahubwo ni kugira ngo muri bya bikorwa byacu bya misi yose bitugira bize, turonka akanya ko kuja imbere y'Imana ngo dusenge. Target ni 4 ku munsi. Bishize kumurukananirwe canke ugahora n'ibindi bibazo n'imiburiburi, ufise intumbero yo gusenga 4 ku munsi, ntiwabura na 2 canke 3. Tukagira kandi n'ibiringo byo kwisonzesha. Imisi yose ukwezi gutanguye, dufata amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28, n'ukwezi kurangiye amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28. Hagati mu kwezi imisi yose itariki 14 na 15 hari amasengesho yo kwisonzesha y'imisi 2 atakurya atakunywa, amasaha 48. Tugasenga muri iyo misi yose yo gusenga twisonzesheje, tugasengera imitwaro yacu mu buryo bw'imwemu niyo mu buryo bw'umubiri. Muri ibyo biringo byacu byo gusenga 4 ku munsi, dusengera imitwaro yacu mu buryo bw'imwemu n'imitwaro yacu mu buryo bw'umubiri, tugasengera abandi ku by'imwemu n'iby'umubiri. Usanga ari urutonde rwiza cyane rwose, kandi abagerageje kurukurikirana bagafata ibyo biringo byo gusenga ku munsi niyo misi yo kwisonzesha mu kwezi, babibonyemo umugisha n'ikiganza cy'Uhoraho Imana. None rero ndagomba ngo nawe raba mu masaha 28 y'umunsi, mbega ubure n'akanya ko kuja imbere y'Imana. Ugiye kuryama bwa mbere ho n'umwanya mwiza wo gusenga Imana, ushimira Imana ku kuntu yakuzigamye umunsi wose, hama wiragize Imana muri iryo joro. Iyo ubyutse n'akanya keza cyane ko gusenga Imana, ushimira Imana ko yakuzigamye mu ijoro, hama wiragize Imana, usengera uwo munsi kugira ngo izo kubana n'Imana, utamuze imigani n'imigambi ya Satani, uhekaze ubugombe bw'Imana. Iyo ngeze ku kigwa nk'iki cyangwa ku mpanuro nk'iyi, ndibuka cyane gose umukozi w'Imana Kristo Ndikumana yigisha ku byo gutegura umunsi. Byuka mbere ahanini je navuga ngo shiramo na réveil, ubyuke saa 12 z'igitondo zuzuye neza umunsi utanguye, kuko iyo ubyutse saa 2 ugasenga Imana ibyakoretse guhera saa 12 kugeza saa 2, kumbure Satani yateze imitego. Ni byiza ko Satani agitanguye gutega nawe ubupfukamye uteguza, gusumba yateza yanapfundikana aragenda nawe uje guteguza, kumbure ngo inkomezi zawe nuzi ukuntu ziba zingana. Niyo mpamvu muri groupe aritsinze mu gusenga saa 12 zuzuye neza umunsi utanguye. Benshi bavuga umunsi utangura saa 6 z'ijoro, gusa sindabizi gutangura umunsi gutangura saa 6 z'ijoro iyo formule yariyo, uretse ko abana bise ariko babigenjeje. Ariko ndabona Bibiliya imbwira ngo buragoroba buraca. Nimba hagorovye, nimba bwagorovye ruva bwatanguye mu gitondo, nimba bukeye bugejeje mu gitondo, ngo buragoroba buraca uno umunsi wa mbere. Apana ngo buragoroba bugera saa 6 z'ijoro, siko Bibiliya imbarira. Saa 12 z'igitondo byuka. Udashoboye kubyuka, shiramo réveil, upfuka musenga Imana, uyishimire ko yakuzigamye mu ijoro, hamutegura uwo munsi wose, usengera umurango nijoro biri imbere yawe. Saa 12 z'ijoro zigeze, uronse ako kanya, pfuka mushimire Imana ko yakuzigamye ku murango, unasengera iryo joro ugiyemo. Hagati y'umurango na hagati y'ijoro, uranse ku kanya saa 6, pfuka musenge, saa 6 z'ijoro pfuka musenge, saa 6 z'umurango pfuka musenge, saa 6 z'ijoro pfuka musenge. Imisi igize indwi n'indwi. Muri iyo misi yose ntukajye guhera ku wa mbere kugeza ku wa Mungu, mu gihe abadayimoni baguhiga bafata amasengesho yo kwisonzesha imbere yuko baza kukugerageza. Kuramo umunsi umwe, raba gahunda zawe, ibikorwa byawe bya misi yose, business yawe, akazi kawe, hamurabe basi n'ibiburi muri weekend. Urabanyene Satani yabosha abantu weekend ngo numwanya wo kugisi, murayijya ariko nayo iri kwirabarya.
uhereye ku wa mbere uri mu bikorwa kugeza ku wa gatanu. Muri weekend fata umunsi wo kwisonzesha. Nimba ari ku wa gatandatu cyangwa ku wa Mungu uvuga uti uyu munsi ndawuhebye Mana, sinzongera kuri uno munsi, nzoje imbere yawe ngushime, hama kandi nisabire imbabazi ku byanesheje, hama kandi ngusenge ku byo nkeneye. Bantu umunsi wo kwisonzesha mu ndwi, niba ari igice cy'umunsi cyangwa amasaha 28 bizokubwirira ikimazi. Bana n'ibiringo byo gusenga ku munsi, amasaha 28 yose y'umunsi, nakarangire wibereye mu byawe ngo ubure umwanya wo kujya imbere y'Imana ngo uyisabe, uyisenge kandi unayihimbaze. Ubu nibwo buzima bukwiriye ku mukristo. Urora ngo n'urutonde rwo kugenderako, ariko kandi hari igihe bisaba kwibabaza bikomeye. Apana umunsi umwe ukamara n'iminsi 3 utajya utanywa uri imbere y'Imana, iminsi 4, hari n'abafata iminsi 5, atari kugira ngo bagwize iminsi ngo babyihaye kugira ngo ugeze ku rugero rw'iminsi 5 ntajya. Oya, kuko afise ikimubabaje agomba gushikana imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza muri Mariko igice cya 9:28 kuri 29 ngo hari ubwoko bw'intambara, hari ubwoko bw'ibigeragezo, hari ubwoko bw'ibibazo tunashobora kubunesha shiti mu gusenga no kwisonzesha. Aha Yesu ariko aravuga ku idayimoni z'ubundi bwoko zari zateye undi mwana, zari zinjiye mu wundi mwana. Bo bari basanzwe bamenyereye dayimoni basenda bavuze gusa ngo mu izina rya Yesu zikaba ziragiye. Ariko iyo yindi dayimoni barayitaramuye mu izina rya Yesu iranga gusohoka. Yesu aje kuko we Yesu yari Yesu nyine ubyumva. Iyo patro ahageze abakozi nyene bariga. Yesu arayirukana ibiragiye kuko yari afite izindi ngomezi n'ubundi bushobozi. Mugabo urazi ko yatanguye ministeri n'amasengesho y'iminsi 40 kandi ko yarara ku musozi ariko arasenga. Ibi nabyo bongira ngo ntibanabibona, ntibanabitahura. Yesu abarayirukanye iragiye kuko yari asanzwe afite izindi ngomezi. Mugani nabo byarabananiye kubera iki? Yesu yababwiye ngo imwe mu nkiyi ntisendwa n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Rero hari dayimoni ziboshe imigisha yawe, hari dayimoni ziboshe amasezerano yawe, hari dayimoni ziboshe ministeri yawe, hari dayimoni ziboshe urugo rwawe, hari dayimoni ziboshe urubyaro rwawe, hari dayimoni zivanze mu bintu byawe by'uburyo butandukanye kandi usanga udashobora kuzirukana shiti mu gusenga no kwisonzesha. Cyawiyumvira rero nimba wamupfuka musenga Imana, Mana ntabara, ariko warangiza kuvuga amen ukaja kurya ukarya cyangwa mbere ukaja gusenga mbere hanatura n'imibe mu gihe byagusaba kwisonzesha. Uzogwana urugamba ariko uzokwa muri kuraneshwa. Kubera iki? Uhaye ugwana nabi. Mbere nkunda kubwira abantu ngo dukwiye kumenyera ubuzima bwo kwisonzesha kugira ngo nazantambara twonesha tutisonzesheje tuzigwane turi mu masengesho twisonzesheje. Uyumvira ngene yo nsinze yomera ikintu wonesha usenze bisanzwe ukagifatira amafungo. Sindiko ndababwira ngo mwicisha amafungo, hari n'abatinya konda sinda nabizi. Mugabo nibwo buzima dukwiye kubamo. Fata imyanya yo gusenga, ufata n'ibindi birungo byo kwisonzesha. Nawe mutari mu ntambara zikomakomeye zizoza. Abazirimwe nabo mwaracerewe. Baho ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha. Hama kandi ikintu mwamwe mukimenya neza bene data. Hari amasengesho Imana idahimbarirwa. Amasengesho yo kwisonzesha burya kuyajyamo utari umuntu utunganye neza, ukuntu kwibabaza gukomeye kandi no gukomantaza umutima kurusha. Ba umukristo ashikamye. Reka urongorwe na mpwemu yera kameremere k'umubiri karandure. Inzigo randura, ubwibone amacakubiri randura. Kudaharira mu mutima gukuremwo, kuko umuntu agomba kwiyegereza Imana akwiye guharanirana cyane gusa n'iyo Mana. Imana yacu ni nyarukundo, reka bayisenga twese tuba abanyarukundo. Imana yacu ni nyembabazi, reka bayisenga twese tuba abatanga imbabazi n'abazisaba ko turacumura ku bandi tukabagirira nabi. Saba imbabazi kuba wacumuyeko, girira imbabazi abagucumuyeko, kuko Imana yacu nayo ikunda imbabazi. Ni nyarukundo Imana yacu, iratanga ataka nubwe. Fasha imfubyi n'abapfakazi, ibyo kurya byawe bihe kwa boro bisabikanye n'abandi. None bizokumarira iki? Kwiyobariza ubusa ngura imbere y'Imana kandi udatanga imbabazi cyangwa utagiranira urukundo. None rero ibi byose ni iby'ingenzi, ariko ntimukabyihutire cyane ngo mwibagere bya bindi nabyo si bito.
senga Imana ni byiza. Fata ibirungo byo gusenga ku munsi, fata n'ibirungo byo kwisonzesha mu ndwi canke mu kwezi. Ubeho ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha ni byiza cyane. Mugabo kandi harandira iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ube uwejejwe, wamana imigabo n'imigambi yo gutungana. Hama wame wibereye imbere y'Imana, ukora ibikorwa by'Imana n'umwete n'ishaka n'ubwira, mu kwera no mu kugororoka, mu mpwemu no mu kuri, kandi usenge mu mpwemu no mu kuri, atajwi rikurega cyangwa rikwangiriza ikibi mu mutima. Nuko n'ibyawe nabyo ntukareke kubikora. Ntukamara umwanya wose uri kurasenga Imana. Imana iravuga ngo ni munsenge nzobaha, mugabo kandi nzobishurira mu byo muri ko murakora. Usaba umugisha wese akwiye kugira icyo akoze ngo umugisha w'Imana umusange ku kazi. Nimba usaba ari nk'umwigeme agomba uwo bubakana, Imana ntizoshigene tari ku musore mumuzane ngo mwemere. Oya, cyangwa ari umusore agomba umwigeme azomubera umufasha. Senga Imana hamagendureshe. Niba nakwanga kabiri canke gatatu, uzokomeze wihangane ubandanye. Icyo ugomba cyose gisaba Imana, ariko icyo usabwa gukora cyose nawe ntugikore. Kandi n'ibyawe nabyo ntukareke kubikora ngo wame mu masengesho. Mugabo shira ku munzane, iby'imwemu tubishira imbere, iby'umubiri tubishira inyuma. Kandi Imana tuyihe ikibanza ikwiriye mu bugingo bwacu, na Kristo Yesu tumuhe ikibanza kimukwiriye mu bugingo bwacu, na mpwemu w'Imana tumuhe ikibanza kimukwiriye mu bugingo bwacu. Hama twame dukora ibyiza, ntiducobogore, twihangane, twiyubare, kandi twirinde, dushire imbere ubugombe bw'Imana, kandi twame twumvira Imana muri byose. Hama dukunde gusenga no kwisonzesha ngo twamane inkomezi. Ibisigaye tugwane na Satani mu ntambara zacu zose, ntitugwane n'ibyuririzi. Satani azokurira mu mubiri, azokurira mu isi mu bantu, ariko ibyo ni ibyuririzi. Umwansi wacu ni Satani. Turongogwe na mpwemu yera, ntiturongogwe na kameremere k'umubiri, tuzonesha umubiri. Twitandukanye n'isi n'ibyayo, twifatikanye n'ubwami bw'Imana n'iby'ubwami bw'Imana. Hama aho tuzaba tunesheje isi. Satani nawe tumugwanye twambaye ibigwanishwa byose by'imwemu nk'uko Imana ibitanga, twambaye agakiza gashikamye n'ukwizera kuzuye neza, duhagaze mu kugororoka, agakiza kacu atari kuruheyiheyi, kandi dufise amajambo y'Imana mu bugingo bwacu kugira ngo atubere inkota, turongowe na mpwemu yera. Hama kandi ukuri tugukenyeze nk'inkindi, aho tugiye hose tubana amahoro n'abantu, kandi tubabwire ubutumwa bwiza bitubere inkweto. Nuko hama ingamba zacu zose tuzigwane mu gusenga no mu kwisonzesha, kugira ngo dutabaze Imana nayo idutabare. Iki nicyo kigwa turangirije ko. Mvuze byinshi cyane gose, ariko kandi sinobura gufata akanya ko kurangiza nsenze Imana. Ukaba wumva kwifatanya nanje mwiri sengesho ryo kurangiza, ukaba uri mu mwanya mwiza, urashobora gupfukama. Aho uri bitagukundira kupfukama, urashobora kwifatikanya nanje mwisengesho mu buryo bw'imwemu. Icyo ngiye gusaba nugutahuzwa na mpwemu yera, icyo amajambo y'Imana tubwira. Ngiye gusaba imurikirwa rya mpwemu yera ku bantu kugira ngo batahure ukuri bakumenye. Hama kandi dusabe n'inkomezi, dusabe n'ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera, dusabe kuvugutirwa kugira ngo duhagare dushikamye. Ntidutinye intambara, ahubwo dutinya kuneshwa mu ntambara. None rero iyi ntambara ntitukayitinye nyene, ariko kandi ntitukaneshwe mu ntambara. Reka twisabire inkomezi, twambare ibigwanishwa, tubabahize n'intwari nka Dawidi. Sawuli ngo yica igihumbi, Dawidi ngo yica indiri. Aho yagenda hose Dawidi yari kumwe n'ikiganza c'Imana, n'ikigatanya Goliyati yaragitaye hasi. Hari Goliyati rubangamiye ubugingo bwawe, hari Goliyati rubangamiye mariage yawe, hari Goliyati rubangamiye business yawe, hari Goliyati rubangamiye projet zawe zo muri kazoza, hari Goliyati rubangamiye amasezerano yawe. Reka dufate kanye ko gusenga Imana, nawe maso aho watakarije harabe, aho wanyagiwe harabe. Satani ngo araza kabiba ugomfu mururo abantu basinziriye. Reka gusinzira, niba warusinziriye kanguka, ube maso, terabira ubugingo bwawe, fata imyanya yo gusenga ku munsi, fata n'ibiringo byo kwisonzesha. Niba rugeze ku munsi umwe, tera intambuko ufata iminsi ibiri. Niba rugeze ku minsi ibiri, fata intambuko, tera intambuko ufata iminsi itatu. Ugwize inkomezi mu gusenga, ugwize inkomezi mu kwizera, hamujije kwihangana, kwiyubara no kwirinda. Urabe ingene Imana izahindura amateka mu buzima bwawe. Dusenga Imana. Mana ugira neza, Mana nyene ubushobozi n'ububasha,
ndagushima ku izina ryawe wamuryubahisha, kandi ndagushima cyane ko muri Ministeri Ijambo ry'Umunsi urushize kugaragaza ko uri kumwe nacu. Uyu munsi turasoje neza ibyigwa 12 tumazemo iminsi itari mikeya. Ndagushimiye cyane ko Mana wongeye kwiyerekana. None rero Mana havuzwe byinshi, twigishanije byinshi, ndagoma byose ngo bishimangire mu mitima y'ababyumvise bose. Mbere audio zose Papa zishishikare kuzunguruka hirya no hino, n'abazumvije bazisubiremwo, mwemu wawe yera batahuze igikwiriye n'ikibereye. Ariko kandi amajambo yawe meza mazima turayamana mu Bibiliya, mugabo abantu bakabana intege nke zo kuzisoma. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buravugwa n'abandi bashumba bawe wahamagaye mu ibango nk'iri, bama bariko barasemerera hirya no hino mu mashengero, mu WhatsApp, mu social media atandukanye no ku YouTube. Reka abantu babana inzira n'inyota y'ukugororoka, iby'isi bituve mu mitima, ariko duharanire ubwami bwawe no kugororoka kwawe. Hamarika mwemu wawe yera twuzure twuzure inkomezi n'ubushobozi n'ububasha bwawe Papa, twame dukora ibyo ugomba nk'uko bigomba, n'izina rya Kristo Yesu. Ndagomba ngo Satani atsindwe kandi aneshwe. Twese nduhindura intwari n'abahizi n'ibishirira mu gusenga no mu kwizera. Twese nutwambika ububasha n'ibigwanishwa byo mu buryo bw'impwemu nk'uko bitanga. Umwe wese ahagaze hose Mana ugororotse umuhizi wawe. Mana vugutira bigeme, vugutira imisore, vugutira abashinga ntahe, vugutira abakenyezi, vugutira n'abana bato, gendera batama n'abatamakazi. N'izina rya Kristo Yesu. Muri Afrika ndasabiye umuvyuro n'ikanguro. N'izina rya Kristo Yesu. Muri Aziya ndasabiye umuvyuro n'ikanguro. N'izina rya Kristo Yesu. Muri Europe umuvyuro n'ikanguro. Muri Amerika umuvyuro n'ikanguro. Muri Oceania umuvyuro n'ikanguro. Mu mpande zine z'isi ubwami bwawe buganze mu mitima ya bose. Ariko Satani natsindwa neshwe, indimi zose zisenga Imana umuremyi, kandi amavi yose apfukamira Imana umuremyi wa byose na bose. Kandi twese tugusenge mu mpemu no mukuri. Reka rero Mana agakiza gakwire hose, kandi impemu yera Mana vugutira imitima ya twese, abazimiye bazimuruka, abanyazwe bakomozwe. N'izina rya Yesu Kristo, bari mu ntege nke bari mu gakiza bongegwe inkomeza, bashikanye bahabwe kuramiriza ibyo ugomba be mwisi nkuko biba mu ijuru. Kandi twese turemera amashimwe n'ibishinga ntahe, udusubize Mana mu bihe Mana twategezwa kuba turimwo, dushoboze kuramiriza mu nzira dusabwa kuramiriza, kandi uduhe kurangiza neza. Mwe wese Mana aza kubone kuri wa munsi utamukira urubanza ariko umutsindanishiriza. Twese tuziduhabwe ikaze mu bwami bwawe. Senge n'umwene data yabanyu kwizera, akivadikanya nanje mwiri sengesho, gwica gusabye n'icyakenye n'icyakeneye, ubimuhera ubuntu n'imbabazi, n'imizera rya Yesu Kristo bisabye nizera. Amen. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu vyaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo uhoraho Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho gutaha, muzigamwe cyane.